Murakoze cane kuri kino kibazo gikomeye mutubajije. Ubwa mbere hoho tubona yuko ari ubuhombe bukomeye kubona leta y'u Burundi yarahomvye iryo fashanyo canke irya deni ringana n'imiliyoni 200 y'amadolari mu gihe igihugu c'u Burundi gisanzwe gifise ikibazo gikomeye c'amafaranga mvamakungu akoreshwa mu bintu bitandukanye, akaba ari nayo mbere atuma tubura ibintu vya nkenerwa nk'ibitoro canke ibindi. Twumvise rero imvo zatumye iyo fashanyo isubira inyuma, ku bwacu dufata yuko ari imvo zitumvikana kuko iki giciro leta y'u Burundi iha ifaranga ryacu ugereranije n'amafaranga mvamakungu mu bisanzwe n'igiciro bapfuye kwiyumvira uko nyene kitajanye n'ukuri. Kubona rero kimeze uko bituma n'amafaranga makeya abonetse y'amadovize baca bayatora bakaja kuyavunjisha kw'isoko bimwe bita marché noire hanze, bigatuma rero amafaranga adashobora kuboneka neza. Ni bisanzwe yuko rero abafasha Uburundi basaba yuko ico giciro leta yashinze iha amafaranga yaco yogihindura, ahubwo ku bwacu mbere barekeye kunabihindura batera babisabwa n'abafasha Uburundi bagaha ifaranga ryacu agaciro koko rifise urigereranije n'umwimbu kumbure canke n'ibindi bintu bafatirako mu guha agaciro amafaranga. Ntivyumvikana yuko rero duhomba izo mfashanyo, duhomba iyo ngurane twari kuronka kuko n'izifashanyo zari kuyikwirikira, kuko amatwi adusumira n'abandi bari gufasha Uburundi barashobora kuca babishiramwo intege nke kuko bari kurabira ko iyo ntumbero itanzwe na FMI. Tugasaba leta y'u Burundi ko mu misi ikwirikira boza barumviriza cane impanuro bahabwa n'abahinga mu vyerekeye ubutunzi, kandi bakemera koko bagaha agaciro ifaranga ryacu rifise, ntibarihe agaciro kumbure kiyumvire katajanye n'ukuri.